11 nuko yari yavuze ari ko hasohoka indirimbo 22 then hagasohoka indirimbo 11 ariko mugazwa kwira 22 kandi kini nuko ikintu yakoze Chris Brown nuko ari yasohoye na version igira kabiri so indirimbo y'umusana muri Asera Show ariko before kutuvuga byinshi reka twakire mugenza cundi ku musohora twari kumwe muri top 5 nice shenge Giselle murakoze cyane Nazene cyane gose bedeni kunyakira merci nawe tarawakirize sawa twena kaza turakwakira muri Asera Show yasanzwe shenge usanga tana bya shenge na fisi usanga byo na nkoro uzashenge nje gutira muri shenge shenge uratahura shenge icyo gisubizo shenge mwanda vyumva mu Kirundi ariko mugabo byimbi atari senge bashatse Jean ntaga atari senge ahubwo ari shenge mu Kirundi uco kivuga gute shenge ntabwo ari basenge nende basi chap tugere mwana shenge ni hakujya kuvuga umukunzi Sheri mu Kifaransa mupenzi ai Kiswahili tutasikia Kiswahili no kuvuga nice shenge Giselle mupenzi mukunzi shenge bisigura mukunzi uramufise urumwe hari umaze kumva yitwa shenge aho ya kwanza bon nta bantu benshi numva uretse ko nkunda gucumba mu Kinyarwanda sanga witwa nini mutarimo Chifuna niryo muntu ariko si usanga cyo kibabaje so of course so Chris Brown twayivuze kandi kwa indirimbo y'umunsi no ndirimbo rero Angel Number Sentos yariko aravuga cyane ku nguvu z'amasengesho y'umuvyeyi ku mwana so twavuze ko ari rero mugizo rya 14 ukwezi kwa 12 afite giteramo mu gihugu ca Africa ku myaka 10 azokora rero ku kibuga citwa FNB Stadium na mvuga amajambo y'ikino kibuga ni First Nation Bank Stadium cyakira n'abantu 94,736 kandi nyuma ko atangaje ko no gitaramo zo gikora nuko masaha abiri matike yose yaramaze kugurishwa abantu bakeneye kubona Chris Brown so ariko nubwo hariya abiruko nuko ari muri Africa official yitwa Women for Change rero bafashe ya mbere mu kuvuga ati Chris Brown tumukeneye hano muri Africa kwaza gukora igiteramo kubera hari ibintu yakoze je ni hotera abutsinagore bafatiye rero kuvyakoze muri 2009 igerero yarakundana n'umurimvyi kazitwa Rihanna iburyo yamukubise ariko tufate kwico ntitwumva ingene Chris Brown yoza gukora ngati habigu ca Africa y'Epfo boramuka bamwemereye nuko bazobamushigikiye kandi narije tuzi mu gihugu ca Africa y'Epfo ko mu minota 12 ko mu gihugu ca Africa y'Epfo hatizwa kuba hariho umuntu vango umuntu w'igitsina gore ahohotewe mu minota 12 mu gihugu ca Africa y'Epfo n'aco gihugu ca mbere hano wa Africa igitsina gore no vango atabwigenge bafise Neba mutacenyibaza munacayibaza rero hamwe guca Africa y'Epfo cyo mu burenganzira bwo gukora ico giteramo nivyo yakoze ati bazamushigikiye ariko kandi sivyo vyonyene nuko Chris Brown sivyo vyonyene bamwagirije umujyo muri 2009 kubita Rihanna 2012 hari ya Miami hari umugore yakubise yari karamu kamera na telefone ayitwara arayimena gere navyo banyene nuko nyene gukubitwa yayitwara avuga ati nahotewe muri 2013 kandi Las Vegas mu kirori novuga ngo cari privé kwinjira gutumira nta telefone yari yemewe kwinjirana Las Vegas mugabo hariho umukenyezi yari umukobwa yari afite telefone kandi yari ko aramukamera den Chris Brown cyamwaka telefone ayimena hasi nacamukize abafani muri 2015 igera bagiye muri tournage nuko hari umukobwa wo makeup artist baje bagira makeup basiga abantu muri video gira baseneza ama twara telefone agenda alifata video Chris Brown acaraga kimodoka aramukura yacamuta hasi na telefone yongera arimena kandi muri 2016 kandi hari umukenyezi yakubise kofi mu maso nawe nyene ariko aramufotora bavuga ati rero kwibi byose Begrand avuga ati nibishoboka ko Chris Brown aza gukora igiteramo hano muri Africa y'Epfo sawa bonyene muri Canada bageze kumwangira gukora igiteramo New Zealand ndetse n'Ubwongereza barigeze kumwangira ko akora igiteramo kubera ico ariko Chris Brown nuko yabisabiye imbabazi byabaye harimo na Rihanna yagiye kwisonga ko yari umugore wiwe kandi Rihanna nawe yongera aramugira imbabazi mu guca Africa y'Epfo hari Women for Change bachavuga ati okay reka turi abantu bashike Chris Brown yokora kino giteramo hano canke
nta gikori abantu bari abantu reba rengi 30 baramaze gusinya ko Chris Brown atanga igiteramo hariya ariko abari imbere cyane bifuza ko yoza nabi sinagore kuko harateguwe na Meet the Bridge kwinjira muri iyo Meet the Bridge kora uzokwicara ubona uzokwinjire hama mufati ifoto ku mafaranga 1000 $100 ahubwo bavuga ati ni mudani ushobora kuyatanga hakiri kare kugira ngo Chris Brown azoze kenshi ko kwivyo mu mureka ariko haraba anuvanga abahanzi batareka muri Afrika bavuga ati ahubwo nimwo bikora ivyo ko mumwangira ahubwo azoze ahanura ariko agimara rya public yiwe kino kigajo 2024 acusabira imbabazi ndetse anabwire ari gitsina gabo bose mu Afrika funajesho gihucambere gihotera abakenyezi abereke ababwire ko bibabaje hama arategura ko hashobora no kubacuana ku mwana wa Afrika rero je nibaza nka Silva hamwe n'uca Afrika yepfo cyo mwankira hamwe n'ugukira mwemerera bibazo bavugurisha za ukiri ngaho nyene je nibaza iyo nkuru ndayibona mw'inzira zibiri irashobora inzira yambaye ya promotion cyo giteramo ugasanga ahubwo bareko baranyifana beze bateguye promotion kandi zaraheze zaraheze ni promotion promotion kandi itsinda ryo nyene risanzwe rizwa ahantu hose uragira nawe barizwi promotion ako ahubwo je oya muga kuri amategeko uheruka muri iki kidumu naho nza gukora ibiteramo igana je singira match niteza kugira publicity no barazi kavuza neza umugabo abantu bari busy nibindi ariko guhera sinumva kumenga none muri yasohotse imbere yo kamatika he amatika yaheze ego birashoboka rero iki naco niba atari promotion y'icyo giteramo cyane ibyo bita scandal hariya muri Amerika babikina n'amafaranga bayashiramo kugira uvugwe utrending niba atari muri iyo nzira mbega none uburenganzira bwa Chris Brown buvaye bugaherera mbega mu byo byabaye muri kahise ni hakiri mbega ko yamaze gusaba kigongwe nkari hana akakimuha bifatana gute no gucamubuza iryo kosa yakoze ni gyama urihanwa ibihe byose ntazosubire gukora igiteramo tubibukanye kandi ko yaragize post avuga ati kuva aronse ujya mwana we mukuru royalty nihenze sinifuza ko nanje ndati ko ivyo nakoreye Rihana ari ibintu bidashimishije kandi ari n'indirimbo ego sinifuza yuko nanje umwana wanje azoronka canka ahure n'umuntu ngamukore nk'ivyo je nakoreye Rihana ego kandi amakosha nkaya dakozwe none abe mwijuru egarakosha yambaye mu bintu turi mwijuru badakosha nice shane oya nivyo gusa ko yari yavuze yuko bashaka yuko aja kugira agahanura abahari nibaza ko arico gikenewe gusumba bakagenda ko yabibonye ashaka kuba afise ico bivuga ko peut-être agiye urabona muri Afrika biragoye babonye ari umuzungu aje ashaka kuvuga ati okay kari umuzungu aje akabitubwira yarabibonye ibintu ico cyaha yo barakoze cyo tumata abarura ikivume kitababarigwa cyo bagise nta chance zafise kwisi ngo no kubera ko cyafika yafashe kibugo kitse imbere muri Afrika kuko twavuze mu minota 12 kuba women for change bako mu minota 12 muri Afrika y'epfo uw'igitsina gore abahohotewe abatwe twakirika aho guonyene yabiciye muri yo bahigitsinda heciza kugira ati biriko bigenda atanye n'ubuhamya avuga ati ibyo byose rero hari biba akavuga ibyo nibyo yakoze ubwiwe mugabo kandi bikigisha benshi urumva ko hatorera abantu benshi je nibaza ko rero mbegaho umuzo wa Chris Brown muri South Africa ho nta kindi kintu ufise winziza chakurunguko mu butunzi batiko ESC live show ketu ni business kiruta ibyo kumva ngo gateka ku mukenyezi kubyumva gusa nta byunguka ni byungura icyo giteramo kizotanga hari byungura ni ibi byungura bizi imbere y'ibyunguka aho guhimiriza utangura kurukora ibyungura umaze gukora ibyungura none mu byunguka utarakora ibyungura kuko ibyungura ni bikogwa ibyunguka navyo amahera nayo kenshi ntaboneka ariko bitaraba aho rero iyo nkuru ni kugiraba mu mice myinshi kandi dushizemo n'ivyiyumviro byinshi ahubwo jewe nibaza yuko Chris Brown yarabera akarorero ka mbere kuko azi ico yakoze kandi abona yuko atari ciza
urazi kuko niwoza kuza umuntu atemoya ku bintu atakotse bibona batari ahubwo uyu yari abo rero bijanye na influence afise ku bantu bijanye naho izangiwe rizwi yarakwiye kuza kuba umwambasada ahubwo wo kurwanya amabi akaba ari ebana za kutonga avuga ati jewe ndavye ibyo nakoze si ibintu nanje ku mwana wanje nifuza kubizomuha tugaca tumubona n'ikindi gihe hagiye mu bindi bihugu nk'ahandi hantu havugwa kubagurwa rifate ku bitsina cyane nk'aha mu buseruko bwa leta yani demokarasi ya Kongo kubera intantureka ziriyo akaza hanyuma agashiki urazi nk'umuntu mu ishengero hihanye umuntu akagira jewe narabaye bayo narise agasinya intare abantu mwese murorohewe ariko reko bari bagusanze mu bintu bacu muri ngo karabaye kandi barabiciye oya bari wewe ntahe Silva ni gihe uba wamaze kubivamo ufise ikintu ushobora kubwira umuntu kikamwigisha ntushobora gushinga intahe ikintu utarabona oya bisaba kubanza kukibona kandi ukaba wamaze kukivamo wakibayemo nawe cyabiryoha gusumba okay so let's wait turabe ko kino giteramo kizoba giteganijwe itariki 14 z'ukwezi kwa 12 aho kizoba na tubakuriha amariba yacu abaha makuru kw'icyo giteramo bakanira amatike baragenda amafaranga y'abandi basi kuraba imbega mu kibaye kino cyane nangaje ko twini nova nuko ahubwo abari imbere mu gushikira ko yoza ari babigeme niyo babona aho yakoze nabi afise indirimbo ziryoshe kandi none twese turi mwijuru none ubu nk'ubu hadija muri Imana ngo ravuga ngo sinzi ko ari kwicungera kwiyorohereza ngo murabe nibyo mvuga ntimurabe byo nkora nk'ubu umuntu umukozi w'Imana bishitse akanyerera ndafate nka oya erega yapadese n'undi kwego umuntu yashaka kuvuga ikintu kikagufasha wowe kitari kuramufasha yego nkuko ntihasaba ivuga umuntu ashobora kugira ikintu kikagufasha kandi kitari kuramufasha rero nk'ubu anyereye tuvuge simvuze ngo mu cyaha ego twocerwa mu buzima bwe bwose ngo ntazasubire ku gice atanze ngo ntazigera ahinduka oya n'umwa Paul yaravuze iti ndagwa nkabyuka icyo tumenya nuko buri muntu wese ageze ko akora ikintu kibi umenga abantu bakibyaza umusaruro kuri icyo kintu kuko ikintu cyiza atakibyaza ari no kuntu abantu tuzi kuvuga cyane bibi gusumba ibyiza ugasanga nk'ubu bifese yagize concert mu bibiri yabura abantu ngo usanga ibyo turabivuze cyane gusumba twamamaje gutwe twamenyekanishe twafashije iki kugira ngo iriya concert imenyekane ko